mwaramutse mwebwe mwese muriko murakurikirana isamirizi isoko FM. Amahoro kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana muciye kuri wezi 3 akaburungu isoko FM akaburungu.com. Ndabibutsa ko uyu ari wa mwanya wa ca kiganiro twirate musanzwe mumenyereye mukurikirana ku musi nk'uyu nkaya mango. Agusasaye n'agusarikiye urigishikata urindaro yakaruniro zokuyaga zokurata zokugwanira zokurutisha bose Burundi bwanjura gahita genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'ifatiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo umurisho w'ingoma hari iwacu mu Kirimiro. Nkuko rero twamaze kuba tubibamenyesha ko ari wa mwanya w'ikiganiro twirate, nagira ndabamenyeshe ko uyu munsi tubafitiye umutumire tuja kwakura hariya mu Rumonge aza kutuyagira ibitari bike kubijanye n'amashuha avugwa hariya mu Rumonge. Nkongera nkabamenyesha yuko mubandanya mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isoko FM akaburungu.com. Uri kararemesha iki kiganiro uyu munsi ni jewe Fulgence Twagira Yezu, kandi abatumirire kubana natwe aho muherereye hose, muze kugumana na radio Isoko FM kugira ngo mubandanye mwumva ibitari bike bija kuvugwa hariya mu Rumonge kubijanye n'amashuha ari hariya mu Rumonge. Duhamagara rero umutumire wacu hariya mu Rumonge. Mwaramutse cyane. Mwaramutse neza ngaho mu Rumonge n'amahoro. Hano mu Rumonge n'amahoro neza. Egome natwe kumbure n'abakunzi bisamirizi Isoko FM turabaramukije cyane. Egome kumbure mwoshobora kuramutsa abakunzi bisamirizi bariko barabatega yompi. Ego amahoro cyane abakunzi bisamirizi Isoko. Ego kazina banyitanye nkuru Mohamed abandi mu representative wa Foundation Festival Burundi Discover. Egome ara ya Rumonge. Egome n'ibintu bijyanye n'ibya mukerarugendo. Egome byose turacaho bingene ibintu byayi wacu byatwirace uko bimeze ngene tunganye. Egome ngaho mu Rumonge dusanzwe tuhumva amashuha. Ego mbega mwotubarira ni ryari hoba haramenyekanye ayo mashuha muri yo ntara ya Rumonge? Muri yo ntara ya Rumonge Egome amashuha yamenyekanye 1945 mu 1945. Aramaze igihe kirekire. Yego mbega Egome neza na neza kubo batazi aho aherereye ayo mashuha aherereye amagana he? nubwo yuko amashuha aherereye mu ntara ya Rumonge. Egome Rumonge. Egome Kone Gatete ku mutumba Mugara. Yego
benshi bazi ahantu hari missionari ya Pentecote. Egome. Mbega none ayo mashuha yoba atunganijwe gute, ingene yoba atunganijwe kubijanye n'abayitabira, abagabo, abagore canke n'abana kumbure, bamwe bose boba bafise aho bashobora kuyiyuhagirira hatandukanye n'aho abandi. Mu ncamake uko amashuha yacu atunganije, Egome. Muri ico gihe yarakiboneka hari ahantu hari ishyamba rinini. Rero hari ishyamba rinini haguma hatuma umwotsi. Egome. Urumva niho haza umuhungu yaraje muri misiyo ajya nyene kuri Pentecote. Hajya ahantu hatuma umwotsi n'ibiki. Basanga hajya hari ibisigo ntiwojayo. Igenda kene muzonjaneyo. Rero igihe baramujyana shiseyo niho yacamera nk'uza aracukura buke amazi atanatangura kuza araboneka. Abatimba barakwanga kaho bashobora kuza barogera yamwe n'ahandi ubwo. Hanyuma rero ubu rero twarateye imbere. Kirinka kwa kubundi baramaze kuhategura neza, turafiseho pisine zitatu. Pisine zitatu. Turafise pisine zitatu. Hariho pisine yogeramwo bose. Hakaba pisine yindi irimwo amazi akanye. Ego. Hakabaho n'iyindi pisine nayo nyene mugava muri uwo musozi nyene yakanye. Hakabaho n'iyindi pisine imwe irimwo amazi ashushe gusumba ayo yandi. Ni ukuvuga ko rero uko itunganije. Egome. Itunganije ko hariho ubutandukane bw'amasaha yo koga, hariho amasaha y'abashitsi, hakabaho n'amasaha y'abasangwa. Hanyuma mu ncamake mu bwogero barahogera bose kuko urumva icyo kimwe aho ujya twita ngo umuntu aba agiye muri dushe kuko ubujanywe n'akamaro kayo mazi. Nicyo gituma rero batagombye guca batandukanya n'iboronko babakwiza bose. Egome. Hari utuntu dutatu nagira ngo tugaruke ko mu byo hejeje gushikiriza. Muravuze muti imbere yuko baja kumenya neza ko hari amashuha hatanguye hafumba umwotsi. Umwotsi wafumba uva mu kuzimu. Wava muri uwo musozi nyene. Muri uwo musozi. Hanyuma ikindi nagira ngo naco nyene udusobanurire neza. Muravuze ko muratubwiye muti hariho na pisine irimwo amazi akanye. Mbega ayo mazi akanye nubuhinga mwoba muyakorera ko muri uwo musozi hasanzwe havayo ayo mashuha, mwoba muyahingura kugira ngo muyakanyishe canke ryo bari nk'irindi riba naryo riri ukwaryo rizana amazi akanye cyane? Mu ncamake umusozi n'umwe. Egome. Uzanamo ibyo bintu bitandukanye uko nyene. Umusozi n'umwe mugabo izanamo amazi atandukanye mu ubwo buryo. Nabwiye pisine ya mbere yarashushe hasi kirenga. Hanyuma pisine ariyo pisine igira kabiri yashushe gusumbya ayo yandi. Hariyo na pisine igira gatatu harimo amazi akanye burundu kandi ubushuhe na butoya burimo. Yego. None dufatiye kuri ayo mazi nk'uko muvuze ko ari ubwoko bubiri, yose yoba afise igikorwa kimwe, yaba yashushe yaba yakanye, afasha umuntu kumwe? Oya. Ayashushe ni yafasha gusumbya ayo yandi yakanye. Ayo yakanye nayo ni nka kugira urabona ko amazi afise dogre angana kuri 50 Celsius na 45 Celsius. Egome. Kuvuga yuko rero araho ushobora kwicaramo umwanya munini akagusumbya inzu. Bica bisaba yuko kugira bagushyira ahantu kereke pare
kugira wacatura y'amazi urumva wacatanga guswa ko yamwakanye nawe kugira barabe ko ushobora basi no gutoroka naho bani botora yandi ashushe wongera gusuke ko kandi hanyuma ikindi nagira mbaze mwavuze yuko hariho amasaha y'abashitsi hakongera hakaba n'amasaha y'abasangwa mbega abo bashitsi baba ari bande abasangwa baba ari bande abasangwa n'abavuka mu cumba hanyuma abo dushobora kwita ko ari abashitsi bamwe tubashira mu mice ibiri egome hariho bakava amahanga hakabaho n'abava mu ntara zitandukanye baba baje aho hantu intara zigize Uburundi yego mwebwe rero ingene musanzwe mubakira mwakira abantu b'imice itatu yego mbega mubakira kumwe bose mwoba mubakira gute kugira ngo abariko baradukurikirana bari ahantu hatandukanye mu mihingo igize isi bashobore kumenya bati ubusanzwe ari umusangwa wo kuri uwo mutumba umuvuka mutumba yakiguku hanyuma umuvuka Burundi abavuye mu yindi ntara nawe akakiguku ndetse n'umuvamahanga nawe yakigwa gutya mbega mwoba mubakira gute uko batandukanye abasangwa mutumba n'abegereye mu mazone atandukanye bose cyo kimwe nabo bo mu gihugu cy'u Burundi egome cyose ko baba batandukanye amasaha gusa ariko ubwinjire bwo kuja kwikandisha amazi y'amashuha egome amafaranga 200 hanyuma ku banyamahanga egome ku banyamahanga ku banyafrika abanyafrika abafrika umva les africains umva rutandukanya umurundi n'umunyafrika egome umunyafrika yakigwa ku 200 par exemple mu Tanzania mu Kenya mu Uganda kuduga dugo ariko akira kuba avuka kuri uno mugabane wa Afrika yego mbagize umugabane wa Afrika hanyuma n'ubwo ko umunyamahanga nawe tadufata ko ari babandi babazungu basa na twebwe twirabura nawe yakigwa kuri $10 nuko bakira abaje gota amashuri hanyuma dufatiye nko ku banyamahanga yego mbega hari nk'inzu z'uburaro zoba zegereye nko ngaho kumbure nk'abaje bava kure bakipfuza kuhamara nk'iminsi ngaho ku mashuha bashobora gushikiramo kugira ngo bashobore kuba ariho baba bararuhukiye mu kurindira ko igikorwa cabazanye ku mashuha bakirangiza neza cyane inzu z'uburaro zirahari yego wipfuza ko yo harara akamaraho umwaka angorane wipfuza ko yo harara akamara iminsi 5 nta kibazo egome yikumva ko yipfuza avuga ati jewe njya kuta amasuha njya kuruhuka uko n'imwe murakoze cyane reka dusabe hariya mu buhinga bw'ivyuma batumirira amatekumbure duce tubandanya mudusigurira ibijanye no ngaho mu mashuha inyuma y'akanya gato murakoze
gihugu canje genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu ciratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo yegiyo genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu ciratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo abagusasaye n'abagusarikiye uri gishikatabo uri ndaro y'akarorero nzokuyaga nzokurata nzokugwanira ndakurutisha bose Burundi bwanje uragahita genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu c'iratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo yegiyo genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu c'iratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo ewe Burundi uri igihugu ciza c'ubuntu n'akaranga eheraba umurisho w'ingoma hari iwacu mu Kirimiro ugwedengwe mu Buyenzi umutsibo mu Buyogoma turatamba agasimbo mu Buragane tukiyereka mu Bugesera akaryoshe kose kari mu Burundi kakarobwa i Burundi kakamuka i Burundi Burundi bwanje uragahoraho utunze n'akaranga gateye igomwe genda umbwirire amahanga ewe Burundi bwanje gihugu ciza gihugu canje uragahita genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu c'iratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo yegiyo genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu c'iratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo Imana yakurema yaragukunze gutaka ubwiza bwose ewe Burundi ufise ibiyaye ukagira akayaga n'ibiyaga biteye igomwe ufise imisozi myiza miremire amazi meza yose abarizwa i Burundi mu gihugu canje genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu c'iratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo yegiyo genda umbwirire amahanga bati Burundi n'igihugu c'iratiro genda umbwirire isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo abagusasaye n'abagusarikiye uri gishikatabo reka rero nibutse abakunzi bacu ko turi mu kiganiro twirate aho dufise n'umutumire twakuye hariya mu Rumonge ariko aratuyagira ku bijanye n'amashuha ari mu Rumonge nizera ko Ahmed tukiri kumwe yego turacyari kumwe
egome nagira ngo ubu naho ushobore gusigurira abakunzi b'isamirizi abariko baradukurikirana ushobore kubasigurira akamaro k'ayo mazi. Ni akahe kamaro ayo mazi y'amashuha yoba afise ku buzima bwa kiremwa muntu? Akamaro k'amazi y'amashuha iwacu, akamaro kayo kuri kiremwa muntu ni ukuvuga ko aravura pararize, aravura gute, aravura indwara z'imitsi, aravura infection, aravura sciatique, aravura abafite indwara zo ku rukoba, aravura amaso ajya nk'amaso ya miyopi, uburuhe, grife, hanyuma arafasha abamama kwikanda iyo bibarutse, hanyuma n'abashaka kurunga imigisha mu byo bakora, mu cyamake bakunda gukoresha terime ngo ni ukwikura imikoshi. Kwikura imikoshi. Ko ubuzi bwabo bugenda neza, abashaka ibintu nyine bituma umuntu ariko arakora ibintu byo yumva mu mubiri no kumera neza, ibyo bitasubira inyuma, agenda koga nyine kugira ngo yumve yuko bishobora kuzoba afashe mu mubiri. Egome. Uburyo bufasha cyane. Ego. Hanyuma ku bijyanye kumbure naho ayo mazi asanzwe aherereye, hari iterambere kumbure ayo mazi ashobora gutuma komine yogira canke nk'intara asanzwe arimwo canke n'umutumba ayo mazi asanzwe aherereyeko? Yego, urumva iterambere komine yoyo irarironka kubera ko abatoza ayo mafaranga bose n'abakozi ba komine yinjira muri komine kuko ni nayo yakoze gusora hajya ahantu kugira ngo hamere neza kujya. Hanyuma nko ku rwego rw'igihugu ayo mazi hari icyo yabafasha? Ku rwego rw'igihugu? Egome. Subiramo ikibazo neza. Ico ayo mazi yobafasha nko mu iterambere ryo ku rwego rw'igihugu turetse komine? Amazi ico yobafasha mu iterambere ryo ku rwego rw'igihugu? Egome. Cyo afata ingora kwishura kuko iterambere murazi ko rihera hano iwacu. Urumva ico naco cyo hava kimenywa na komine nimba hari ico yoba iterera iterambere w'igihugu rivuye ngaho tukaba nakimenya ngumva iyo iterambere rije mu komine. Egome. Bizera ko rikwiye bose bimaze gushika mu komine. Ariko kumbure nk'iyo haje nka bamwe bava mu mahanga ya kure baje bagana nk'ayo mashuha, hari igihe bashobora kuza kumbure n'indege hanyuma bikaba ngombwa ko babanza nko kurara za Bujumbura imbere yuko bashika hiyo. Uretse ndahura iterambere ry'igihugu umva naryo ribanjirota ku yuko umva yandege mu Burundi ubundi umva baje bisuza amashuha, leta yacu nayo ikaba yinjije ku rwego rw'igihugu. Ego, hanyuma mwatubariye yuko hari abagendera ayo mashuha bavuye ahantu hatandukanye kandi ndetse mukanabakira neza, mwavuze yuko hariho n'amazu y'ingenzi. Ariko ikintu nyamukuru rero twashaka unagishimike ko neza ukidusobanurire neza ubwo butandukane bw'ayo mazi aho ko mufise isoko ry'amazi akanye cyane mukagira n'isoko ry'amashuha.
mbega ayo mazi akanye cyane yo bafise igikorwa nyabakinyezina ayo mazi yoba yiharije gusumvya ayo mazi ashushe ayo mazi akanye igikorwa cyayo ntushobora kuvuga yego iyo uri koga amashuha kirabujije ko ushobora koga n'isabuni uri muri yo kuvuga ko rero urashobora kujya muri aya kanye kugira ngo ushobore kwiyoga n'isabuni umere neza ku mubiri akongera kujya kota amashuha ari uko umubiri kuko iyo uriko urota amashuha umubiri uruguruka intoboro z'umubiri zose ziruguruka kuko iyo yavuye mu kicara ku ruhande umubiri uguma mu metero 100 no mu misegonda 2 cyangwa 2 cyangwa ke muravuze ko kizira koga isabune uri muri ayo mashuha nta bindi bizira canke iyindi miziro yoba ijanye n'amashuha nta yindi miziro nimwe iriho ni kubera ko isabune iyo uyoze uri muri yo yoje itera inyengetera mu mubiri cyane kuko urumva umubiri wawe wamaze ya ntobo zose ziba zugurutse ziriko zirahema niyo mpamvu kibutiyo gusa n'ahandi umuntu umuziro ko ijyana koga nayo iyo sabune ni umuziro ku by'umubiri w'ubuzima ikibazo nuko rero iyo sabune yohava ikinjira mu mubiri w'umuntu yego hanyuma ayo mazi nayo akanye ntacoba kizira cayo oya mazi wabe akanye nta ngorane abagiteye ateye kurumva ndibaza ko amazi akanye mu cyangwa kuri kuyoga nta kibazo kiri cyo abatera cyane ikindi nacyo navuze yuko iyo umuntu yagiye kota ari amazi egome agafana n'umuteye nabi kuko iyoyo naho ushyiramo amaguru gusa uriko urayota cyangwa kubirinda umubiri wose ego kuvuga ko rero kumva ko umubiri usubiranye kumera neza ashobora kuja kumura uyishukira ko y'amazi akanye kugira ngo station itume iduga ucuba ko uco mubiri usubira guhura n'ugishuha mbega none Ahmed ibyo ayo mazi y'amashuha yoba afasha abana nibyo yoba afasha abakenyezi kumbure n'abagabo mucamake ayo mazi ego afasha kumwe bivanye n'ikibazo wumva ko uba ufite uwo mubiri yego hariho n'abaza kuyota ata probleme n'imwe bafite kugira ngo umubiri wicare ufite neza gusa egome woshobora kuduha nk'akarorero nka kimwe mu bibazo abana bashobora kugira bituma abo bana bashobora kuza kota ayo mashuha mu cyamake abana kenshi na kenshi mu byo mbona ni urabona umwana ibishobisho bumva bagiye mu mashuha n'abakaza mu bandi n'ahandi wumva ko umwana aza kubera abonye n'abandi baza ariko abandi bobo baza bafite intumbero yego nk'abantu b'abakenyezi nabo abantu b'abakenyezi barashobora kuza kwikanda iyo aba yibarutse cyane iyo arwaye izo ndwara agira twadondaguye bijya birindwi ibirwara igute iparalise indwara z'imitsi uko abarwaye amaso ufite uburuge n'imyambaro ngo abarangana uko kumbure nabo nyine arabakura ibintu by'imikoshi iyo bifuza kurondera abagabo iyo bagomba ati igihe byaraje reka ndabe nyine byongeye n'akagenda koga bakabafasha muri ubwo buryo bakayoga yego bikazogenda neza
kumbure n'abagabo ngira ko bari nkuko hari itandukaniro ryo bari hari nabo hari bose baza bifuza ibyifuzo bimwe baza benshi bafite ibibazo bimwe abaza bagatambuka abaza bari ku mukinga abaza bafitewe amakigo hasi abaza bakanagura arandembeje abaza bafite imiti yahise egome benshi rero baraza bagatanga ubuhamya kuko hariho igitabo basiga basinyeho bakiyandika bakavuga icyo aya mazi yabamariye n'icyo yabafashije hari abamaze kuba rero babashingira intahe yego barahari kuko bava mu bihe bitandukanye aho bakubimenya neza mushyitse barabereka aho batangiye bashingiye intahe kuko hari igitabo bashingiramo intahe bakaba basigaye bagasigana ibintu telefone banasinze ntabo babitura canke bitura ico kigo baje nko kota ayo mashuha ariko ntihagire ico bibamarira nibaza ko benshi muri bo bamaze gufita ikibamarira kuko babandanya baza kuko yakaba hibonekeza abo tutabamarira tuba twakira benshi uvuga ko ubu igiti cyo mu marira ariho bwira mugenzi we ubwo rero baguma baza gushika umunsi cy'uzuyeho kimumariye rwose jewe ndashima kubera ukuntu noza amazi yafasha itorine yarifashe kurutegerera Egome Ahmed na Eka batumirira amatara mu buhinga bw'ivyuma hanyuma duce tugaruka kandi dusa n'abasozera iki kiganiro.
ciza c'ubuntu n'akaranga eheraba umurisho w'ingoma hari iwacu mu kirimiro ugwedengwe mu buyende umutsibo mu buyogoma turatamba agasimbo mu buragane tukiyereka mu bugesera akaryoshe kose kari mu Burundi kakaroga i Burundi kakamuka i Burundi Burundi bwanje uragahoraho utunze n'akaranga gateye igomwe genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu cy'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu cy'ijambo yegiyo genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu cy'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi ewe Burundi bwanje gihugu ciza gihugu canje uragahita genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo yegiyo genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo Imana yakurema yaragukunze gutaka ubwiza bwose ewe Burundi ufise ibiyayi ukagira akayaga n'ibiyaga biteye igomwe ufise imisozi myiza miremire amazi meza yose abarizwa i Burundi mu gihugu canje genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo yegiyo genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo abagushashaye n'abagusarikiye uri igishika cabo uri indaro y'akarorero nzokuyaga nzokurata nzokugwanira nzokurutisha bose Burundi bwanje uragahita genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo yegiyo genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'igitiro genda umbwirira isi yose bati Burundi n'igihugu c'ijambo ewe Burundi uri igihugu ciza c'ubuntu n'akaranga eheraba umurisho w'ingoma hari iwacu mu kirimiro ugwedengwe mu buyende umutsibo mu buyogoma turatamba agasimbo mu buragane tukiyereka mu bugesera akaryoshe kose kari mu Burundi kakaroga i Burundi kakamuka i Burundi Burundi bwanje uragahoraho utunze n'akaranga gateye igomwe genda umbwirira amahanga bati Burundi n'igihugu c'igitiro genda umbwirira
Ahmed turacari kumwe ku murongo. Yego turi kumwe ku murongo. Nibutsa abakunzi bisamirizi Isoko FM ko turi mu kiganiro twirate aho turi kumwe n'umutumire twakuye hariya mu Rumonge ariko aratuyagira ku bijanye n'amashuha avugwa ku Mugara mu Rumonge. Nivyo Ahmed? Egome mbega Ahmed ko ayo mazi turiko turumva ivyayo asanzwe ari amazi kama atari n'amahingurano, ariko uyu munsi tukaba tuzi ko haraje ubukirisu, haraje kumbure ivyo twokwita ijambo ry'Imana riza ryigisha ibintu bitandukanye. Muriko muraraba nk'abantu basanzwe basenga ku vyerekeye ugusenga k'uyu munsi, mwoba mubona bavyitabira canke ntaboba biyumvira ukundi ayo mashuha? Kumwe abantu bashobora kwiyumvira ngo ibi nivyo kwa shetani, ibi ni vyahehe na hehe, ugaca usanga bashoboye kuvyiyumvira nabi, biratumye badashobora kwitura ico kigo, kwitura ayo mashuha kugira ngo ashobore kubafasha mu bibazo bitandukanye. Mbega muravye mwoba mubona nabo ku ruhande rw'abakirisu babivuga gute? Nizera neza ko ku ruhande rwa bose ko ari byiza kuri bose, kuko n'umuntu yatanguye kuyacukura ubwa mbere murumva ko yari umupendikote w'umukristo. Yaje gutanguza, yaraje ubwabo bashoboye kubakaho missionari ya Pentecote ku Mugara. Kandi ibyo tubonaho rema nta muntu n'umwe mu babo basenzi baza bavuga nabi, baraza bakayota bakakingira atangorane n'imwe. Egome udavuga ngo ni ibisigo cyane n'ibigirumva kare nibo biyumvira ko ari ibisigo, ariko wa muntu yakagenda akaraba asanga ni amazi ko atari ibisigo. Bose babona ko ari byiza kandi bose bakuze bayota baho, nubwo ko abasenzi baho bose bakuze bayota atangorane n'imwe, n'ubwo abatama baho basanze ariyo abafasha mu buzima mu kuyoga kugira ngo imibiri yabo icare imeze neza. Aho vyoba ari vyiza cane. Ni bimwe rero baca bagira bati uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Urumva ko uwo muntu wa mbere yarinze kuyacukura yari asanzwe ari n'umunyamahanga. Mbe wewe nta ntambamye yoba yaragize ku bari basanzweho canke kubo yarayoboye ngo bashobore kumubwira bati yamara hariya ntiwojayo bijya bimeze ukunuku nuku? Urumva ko batawe kumubwira ko ari amademo, ariko arababwira ati ndakeneye kuhashika. Abantu hari impamvu, hari inkende, hari inzoka, hari ishyamba rinini, baramujyana baramutembereza. Hanyuma bababwira ati nta kibazo na kimwe kiriho, nta bisigo biriyo, ahubwo hari amazi meza umuntu yoza arusha agenda aruhukiramo. Barabinezererwa bose, baje kubategura neza, baciye maze baragenda bigenda neza nyine nk'uko. Gushika umunota ku munsi aho komine yacu muri 2019 baca baraba bashobora kuyunganiza bagakora neza, agasa neza. Hanyuma nyine icyubahiro nyakwigendera sogokuru wacu Petero Nkurunziza cyagenda arayungurura. Yego ubu rero icyo kikaba hiratiro neza, aho abantu bose bahurumbira bakanezerwa bakabiryoherwa. Yego mbega none kuri uno mwanya mwoba mwakira abitura ayo mashuha bangana gute nko ku munsi? Igitigi cyabo naho naraba ayere cyanditse kibake sibake weekend dora uno munsi. Egome mu gatondo gushaka ku mugoroba, barara mu gatondo gushaka ku mugoroba, cyane mu weekend. Egome baraza ku bwinshi rwose, ku bwinshi. Yego
ku bijanye n'abanyamahanga nabo abo baba bitura naho fatira nko kundwi canke ku kwezi mbega ugereranije hagati ya bamwe twita abasangwa dufate nk'abarundi n'abanyamahanga ni bande bo baba bitura cane gusumvya abandi abasangwa abarundi yego nibo gusumba abo bandi yego none muravye ingene ico kigo c'amashuha co ngaho ku Mugara cagiye kirakira ingenzi kuva kigitangura gushika uyu munsi mubona aho baharabaye iterambere canke harabaye nko gusubira inyuma bivanye nabo n'abahora bitura ayo mashuha mu bihe vyaheze canke n'abitura ayo mashuha uyu munsi novuga ko iterambere ryabayeho kuko urabona kare nta kintu na kimwe cyari gihari mugabo ubu harubakiyeho hoteli ubu hasa neza egome ibarabara kiretse ko leta yodufashe ikazishyiraho ikaburimbo rirashika mpaka aho hoteli ayo mashuha hangumva harakoze aho umuntu ashobora kugirira agasiporo harakozwe aho umuntu ashobora kumukorera icyo bita masaje uvuga ko ubu bwose bwiga barabusizeho usibye kotera amashyuha ntubura aho ufungura uba iryo ni iterambere ryagera riyongera hamaze gukorwa uragize uti abanyamahanga kumbure babitura si benshi cane ugereranije n'abarundi mbega none n'igiki cokorwa kugira ngo kumbure nabo bashobore kuba benshi cane nk'uko abarundi basanzwe bagana ico kigo bagana ayo mashuha nabo basanzwe ari benshi icokorwa kwamamaza amazi y'amashuha yo mu ntara ya Rumonge province ya komine Rumonge zone Gatete umutima wa Mugara kugira ngo dushobore gutanga amafoto yaho tubereke ingene ateguye n'ukugene ameze n'ubwene twatira ingenzi neza kandi atashobora bahaje kugira ngo burahari uko bafungura kurahari ibyo nje twashobora gushyira ku ngurukana bumenyi cyuko turakora duhayanisha amazi yacu y'amashyuha yo mu ntara ya Rumonge ibyo rero bigakorwa na bande nka mwebwe musanzwe mutunganya ayo mashuha canke abandi ibi birashobora gukorwa akaroro hamwe nk'uko mwagikoze kirashoboka nk'ubu hariho benshi bicaye ku radiyo bumviriza ko nibwo turaganira egome nk'ubu iyo batajya kuri radiyo ntabyo bari kumenya hanyuma murabona ko mu gisata turimo nka twebwe kirimo mu bintu byo kwakira ingenzi ni ukuvuga yuko nabo nyine barashobora kugishyira kuri webe y'iwacu nyine kikagenda bakaza baragisha kw'amaso aho bari hanze egome biroroshye kimenyekana mu buryo bwinshi hanyuma ducishije mu binyamakuru ducishije ku maradiyo numva byose birashoboka bigenda neza egome wasavye kandi indongozi z'igihugu kuba zoshikana ikaburimbo ngaho Ahmed uranyumva reka rero nongere ndabibutse ko muri ko muratwumviriza muciye kuri website akaburungu isoko FM akaburungu.com ndabamenyesha ko twari kumwe n'umutumire twariko turayaga n'umutumire ari hariya mu Rumonge yariko aradusigurira ibijanye n'amashuha
yariko aradusigurira ibijanye n'amashuha ingene hasanzwe hatunganijwe ingene bakira ingenzi aradusigurira ibitari bike nkuko mwamaze no kuvyumvira kumbu rero twamaze no kuyaga ibitari bike nubwo izi nyakuzi zitadukundiye ko tubandanya kumbure ngo aheze anasozere yongere akenguruke canke ashimire abaduteze amatwi yongera nabasezere ariko byinshi mwamaze kuvyumva ko yabidusiguriye kandi araca mu mizi araca ijya nino kugira ngo ashobore kubisigura neza mwamaze kumva n'ibisabo byiwe aho yasavye leta kuba yotunganya ibarabara ryoshika ahasanzwe hari ayo mashuha kugira ngo ibarabara rigende neza arongera kandi arasaba nk'uko isoko FM yabikoze kuba yoshobora kumenyekanisha ibikorwa byabo ndetse ikanamenyekanisha Ahmedi wagarutse ku murongo Egome Ahmed kumbure turagukengurukiye kubona washoboye kuba kumwe natwe ukaba washoboye no kutwitaba reka tugusabe ugire akajambo kanyuma woshikiriza abariko baradukurikirana murakoze cyane akajambo kanyuma twoshikiriza turahaye ikaze ku muntu wari wese yifuza kuza kota amashuha egome hanyuma tukabipfuriza urugendo rwiza batera baza mu ntara yacu nziza Rumonge egome amabana hashitse bakongera bakavuga aho bashitse aho abakirira nimba ari ufite ikibazo cy'indwara zitandukanye akazivuga mu buryo yuko bamwerekeza ukuntu aza kubigenza kuko hariho bamushaka kubugwaya amahypertension ugasanga uyoza umwanya munini akaza gutera ikibazo ibyo rero twosabaje ko begera bajya babarihisha basababwira ati service ikibazo kiniki egome kota amashuha kugira ngo ubutekurikirana amukurikirane neza ntave kuriraho ikibazo hanyuma turabateye intege n'abatari bahazi bagerageze kuza babwirane baze n'amazi ateguye neza hariho ubwogero bwiza hariho uburaro bwiza hari aho bafungurira heza n'aho bashobora gusamira akayaga hameze neza yabahaye ikaze rero biyumva amahoro umutekano uruzuye Ahmedi reka tugukengurukire cyane twizere ko no hanyuma isoko FM niyabakenera ngaho muzotwitaba nta kibazo nico tubereyeho hano isoko FM iturondeye kuko iri koragore na Foundation Festival di Burundi Discovery atakibazo ni kubitaba kabisa urakoze cyane yego ndabamenyeshe rero ko twari mu kiganiro twirate aho twari kumwe n'umutumire Ahmed hariya mu Rumonge ariko aratuyagira ibitandukanye bijanye n'amashuha yo kumugara nanje nayiko ndaremesha kino kiganiro ni Fulgence Twagira Yezu reka ndabipfurize umunsi wa gatandatu mwiza ndabipfurize ibihe byiza mubandanye mukurikirana radio Isoko FM shimira na Soso hari ariko aradufasha kugira ngo amajwi abashikire neza ndababwire nti nagahwana Yeah.
ibiyaga n'ibiyaga biteye igomwe ufise imisozi myiza miremire amazi meza yose abarizwi Burundi mu gihugu